Nimba nawe uri umwe mu bakunda gukoresha imbuga ngurukana bumenyi, ndazi neza ko iyi nkuru nawe ushobora kuba warayibonye. Ni inkuru yavuzwe ku isi yose, ni inkuru yavuzwe kandi ku mbuga ngurukana bumenyi zigiye zitandukanye. Niyo nkuru yavuzwe cyane gusumba izindi muri kuno kwezi kwa kane. Numukinyi yambara nimero 2 mu mugongo wa PSG yitwa Ashraf HAKIMI. Aho bivuga ko yoba yarahungishije amatungo yiwe akayandikisha kuri mama wiwe, maze umugore bariko barawukana eje kumuburanya kugira atware igice citunga giwiwe, asanga yo mukinyi nta kintu na kimwe canditse ku izina giwiwe. Buri muntu wese amaze kumva bino ashobora kwibaza ati mbega vyoba vyatanguye gute? Niye mpamvu yatumye umugore wa Ashraf HAKIMI ashaka gutandukana n'umugabo wiwiwe? Ati rero iyi nkuru vyagenze gute mwidonido? Reka ndakubwire nimba uriko uranyumva aka kanya, ndakumenyeshe ko wahisemo neza. Aha niho wari ukwiriye kuburi. This is animation time. Jendi Abdish, call me MC Bombardier Bombardment. This is your animation time. Umukinyi w'umunyamaroke Ashraf HAKIMI w'imyaka 24, uyu asanzwe akenera umugwi wa Paris Saint-Germain cyangwa PSG, akaba yasohowe n'umugwi wa Real Madrid. Agize imisi avugwa mu binyamakuru bitari bike ku isi bene ku mbuga ngurukana bumenyi, bivuye ku kantu k'ubwenge yuba yarakoreye wahoze ari umugore wiwe yitwa Hiba Abuko, basanzwe bariko barawukana. Byose rero byatanguye mu kwezi kwa kabiri itariki 26, aho uyu mwigeme w'imyaka 24 yaje mu bucamanza bw'Nogent-sur-Marne kurega uyu mukinyi Ashraf HAKIMI ko aheruka kumufata ku nguvu. Uyu mwigeme rero avuga ko yafashwe ku nguvu. Yavuze ko aje kumenyesha icaha yakorewe ariko ataje kuburanya uyu mukinyi Ashraf HAKIMI. Nubwo ubucamanza bwo muri ako karere bwo bwaciye burangura kugira ahahanwe inkozi y'ikibi, maze bushinga idosiye butangura amatohoza kuri Ashraf HAKIMI. Wamenye neza ko Ashraf HAKIMI yoba yarafashe ku nguvu uyu mwana w'umukobwa w'imyaka 24. Ikinyamakuru Le Parisien kivuga ko byose byatanguye ku itariki 16 z'ukwa mbere uyu mwaka nyene 2023, aho Ashraf HAKIMI yatangura ikiyago ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Instagram n'uyu mwigeme, ariko aramwagiriza ko yoba yaramufashe ku nguvu. Mwijoro rero ry'uwa 25 z'ukwa kabiri, mu gihe Ashraf HAKIMI yari muhira wenyene i Boulogne, umugore wiwe hamwe n'abana babo babiri bari bagiye mu gisagara ca Dubai. Niho rero uyu mwigeme yaza kuraba Ashraf HAKIMI muhira iwiwe, ariko mazina kwibutse ko uwo mwigeme avuga ko iyo taxi yazanye uwo mukobwa ari Ashraf HAKIMI yari yayitumye. Ubugingo rero bari muhira ari babiri bonyene, Ashraf HAKIMI hamwe n'uwo mukobwa wenyene. Ikinyamakuru kibandanya kivuga ko Ashraf HAKIMI yatanguye amukora ko aduza agashati, amukorakora ndetse anamusoma ku bihimba vyo mwibanga. Ariko ivyo byose ngo naho Ashraf HAKIMI yaguma bikora, umukobwa we ngo yaguma amwiyama kuko umukobwa we ngo ntiyabishaka. Ariko Ashraf HAKIMI we ngo yaguma ahatiriza ndetse Ashraf HAKIMI aza kugera kuri. Uyu mukobwa rero amaze kubona Ashraf HAKIMI kuyakomeje, uyu mukobwa rero amaze kubona ko biriko birakomera, amaze kubona ko Ashraf HAKIMI we yakomeje, none rero uyu mukobwa yaje gufata umwanzuro wo gukubita umugere uyu mukinyi amera nk'umwiyamamura, ama uyu mukobwa aza kumuva ko noneho arirukanka arasohoka mu nzu. Inyuma yibi umupfasoni w'uyu mukinyi wa PSG
Iba Abuk w'imyaka 36 niho yava mu gacerere avuga ko ivyifatwa ku nguvu ry'uwo mwigeme byashitse basanzwe bari ko batandukana, kandi uyu mugore akabandanya avuga ko ashigikiye umukobwa mu kurindira amatohoza bamenye neza ko ico Ashraf Hakimi yagirizwa ko ashobora kuba yaragikoze. Ninde yokwibajije ko noje muri ibi? Hejuru yo kugerageza kurengera umubabaro wo gutandukana no kwemera ububabare bwo kunanirwa n'umugambi wo kubakana y'inahaye umutima n'ubwenge vyanje vyose, nabanje kuguma mu gacerere kugira ndavyakira ibi vyose. Vyavuzwe na Iba Abuk ku itariki 27 ukwezi kwa kabiri 2023 igihe yariko ashira hanze ugutandukana kwiwe n'umugabo wiwe Ashraf Hakimi. Kunkuru imaze imisi ivugwa ko uyu mukinyi Ashraf Hakimi ko yoba yarandikishije amatungo yose ku izina rya mama wiwe kugira umugore ntagire ico azohanoba. Ikinyamakuru Pure Break kivuga ko gishobora kuba ari igihuha cakwiragijwe ahantu hose. Iki kinyamakuru kivuga ko inkuru y'uwo mukinyi wa PSG avugwa kuba yarandikishije amatungo yose ku izina rya nyina wiwe yoba yavuye ku rubuga Twitter ruzwi nka News 24/7, urusanzwe rufise amakuru umuntu atokwihuta kwemera nkuko bivugwa n'iki kinyamakuru. Pure Break kibandanya kivuga ko urubuga rwa Twitter News 24/7 goba rwavuze ko Iba Abuk yoba yujuje impapuro zo kwahukana yiteze kuronka igice cy'umutungo ya Ashraf Hakimi. Araheze asanga uyu mukinyi yandikishije amatungo yose ku mazina ya nyina uhereye ku miduga, amazu, imigufu y'inzahabu, impuzu ndetse n'ibice 80% vy'umushahara wiwe byanditse ku izina ry'umuvyeyi wiwe. Ni inkuru rero yahavuye ikwira isi yose, ikwira ahantu henshi cyane hagiye hatandukanye, ndetse abatari bake batangura gufata uyu mukinyi Ashraf Hakimi wa PSG nk'intwari kuri ubwo bwenge yakoresheje, nubwo we ataravyemeza. Ibimenyeshwa n'ikinyamakuru Pure Break gisanzwe agifata iyi nkuru nk'igihuha. Bamwe mu bakinyi bakina umukino wa football barakeje Hakimi bavuga ko ari umunyabwenge wa cyane, ndetse bamwe batangura no kuvuga ngo uyu mukinyi wa PSG arakwiye agashime ku bw'ubwo bwenge yakoresheje bwo gufata imitungo yiwe akayandikisha kuri mama wiwe. Ariko hagataho hariho abandi bakiriye iyi nkuru ya Ashraf Hakimi ukundi kuntu kugiye gutandukanya. Turashobora kuvuga nk'umwe mu bagize itsinda rya P Square yanditse ku rubuga rwe rwa Facebook avuga ati, "My own view and opinion, you must not agree with me. If you want someone like Hakimi, you should also be ready to have a husband like him too." Ururimi rw'ikirundi yarashatse kuvuga ati, kubwanje ndetse n'icyumviro cy'uwanje uko genda bibona, ushobora kutemeranya nanje. Nimba ushaka umuhungu ameze nka Ashraf Hakimi, ni witegure no kugira umugabo ameze nka Ashraf Hakimi. Uyu rero Peter kuva muri P Square arabandanya avuga ati, "As every mother is praying for a son like Ashraf Hakimi, they should also pray for a husband like Ashraf Hakimi and son-in-law like Ashraf Hakimi." Ati, nkuko abavyeyi bose bariko barasenga basaba Imana bavuga ko yubaha umuhungu ameze nka Ashraf Hakimi, bazosabe kandi basaba Imana umugabo ameze nka Ashraf Hakimi, umukwe ameze nka Ashraf Hakimi. Uyu rero Peter cyangse Mr P, Peter Okoye, ari ayandi makuru yamuvuzwe ko ariko twabuze ahantu bayakuye. Amakuru ariko aravuga yuko ngo uyu yavuze ati, "Ukaba udashobora kwizera umugore wawe, rongora mama wawe." Ariko ako ni kamwe mu comment kariko karasirikira kubwangurukana bumenyi asigiye zitandukanye ko ariko Mr P yavuze, ariko twabuze ahantu yabivugiye. Nimba koko Mr P yoba yabivuze, wewe kubgawe woba umushigikiye canke woba ushigikiye Ashraf Hakimi? Kuko uyu Mr P ashobora kuba avuga ko
uyu Ashraf Hakimi yoba atizeye neza umugore wiwe, akaba ngo ariyo mpamvu uyu Mr P yatanze ico ciyumviro. Ni inkuru rero iriko iravugwa cyane kusumba izindi muri kuno kwezi kwa kane. Ni inkuru yatanzwe ko ivyumviro byinshi abigiye bitandukanye. Ni inkuru kandi yashatse guhindura bamwe mu bagabo n'abene bakifuza gukora nk'ivyo Ashraf Hakimi yakoze. Nubwo bamwe bashaka kubikora, ariko hari abandi bavuze yuko ivyo Ashraf Hakimi yakoze yerekanye ko atizeye neza ijana kwijana umugore wiwe cyangwa se umufasha wiwe. Abandi bakavuga ati umuvyeyi wiwe cyangwa se mama wiwe n'umuntu uba ukwiye kuba cyane ndetse mbere n'imitungo yiwawe wumva mengo woyimuha yose. Akaba ariyo mpamvu ngo Ashraf Hakimi we yumva ko imitungo yiwe yose yo yandikisha kuri mama wiwe, kuko Ashraf Hakimi we ubwiwe avuga ko yaciye mu bihe bigoye. Mama wiwe ko yaciye mu bihe bigoye ihangana bikomeye, ari navyo vyaciye bituma uyu Ashraf Hakimi afatwa n'ikigongwe gikomeye, yumva ko mama wiwe akwiye gushimirwa bidasanzwe, agaca mwandikisha ko imitungo yiwiwe yose. Ese wewe uriko uradukurikiranya aka kanya, wewe wamaze gusoma iyi nkuru, wewe wamaze kumva iyi nkuru iriko irakwiragira ahantu hose agiye atandukanye, wewe ari nkawe ufata uyuhe mwanzuro? Woshigikira Ashraf Hakimi canke woshigikira abo bandi bariko baravuga ko ukoze ivyo bintu uba utizeye umugore wiwawe? This is animation time. Jendi Abdisha, call me MC Bombardment, tiza nkuko bisanzwe, ariko nyamundika imbere ko ntandukana nawe. Imbere yuko andakuva mu maturika manzi ndakwibutse nimba utaratonda subscribe, nimba utaratonda abantu handise saboneka nakubale ko uriko urahomba byinshi cyane bigiye bitandukanye. Amakuru ariko aravuga ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu. Ndaze ko neza hari byinshi utazi, ndazi neza ko hari byinshi utamenyeshejwe. Ugomba kumenyera ngaha kuri iyi channel yacu MC Bombardment, ubibwiwe nanje mwenyewe Abdisha. Kana kumenyesha ko tubafitiye ibiganiro byinshi cyane. Nanone kandi ndakwibutsa nimba ari ubwa mbere ugeze kuri runo rubuga rwacu, nakubwire ko hariko ibiganiro byinshi navyo nyene ushobora gusubira inyuma gato ukavyumviza, kuko ni byinshi biri kuri runo rubuga rwacu. Ni inkuru rero ya Ashraf Hakimi turiko turakubwira kuri uyu munsi wa none. Ndakubarira ko ubushize twe twabahaye amateka ya Jumongo chance filme Jumongo. Ndakubonye ko kandi tuko turabategura n'ibindi biganiro byiza cyane kuri wewe hamwe no kuri bagenzi biwawe ndetse no mu micungararo igiye itandukanye. Mbega ni iki cyatumye umugore wa Ashraf Hakimi yifuza gutandukana n'umugabo wiwe? Cyo ni kibazo ca mbere. Inyishu: impamvu yatumye umugore wa Ashraf Hakimi yifuza gutandukana, yifuza gatanya n'umugabo wiwe, iyo mpamvu gushika n'ubu ntiramenyekana. Abenshi bibaza ngo umugore wa Ashraf Hakimi yifuje gutandukana na Ashraf Hakimi kubera ko yumvise iyo nkuru ivuga ko Ashraf Hakimi yashatse gufata Kunguvu umwana w'umukobwa afise imyaka 24. Habe namba, kuko uyu mugore wa Ashraf Hakimi we ubwiwe yivugira ko iyo nkuru yaje kwitamo, ariko uyu mugore wa Ashraf Hakimi we yari yaramaze gufata umwanzo wo gutandukana na Ashraf Hakimi. Abandi bavuga yuko imitungo Ashraf Hakimi yandikishije kuri mama wiwe kubera gutinya ko yohava ayigabura n'umugore wiwe, nyuma yaho iyo nkuru ngo izoja hanze yuko yahamagaye umukobwa muhira wiwe agashaka kumufata ku nguvu. Habe namba, ikinyamakuru Pure Break kivuga ko iyi mitungo ya Ashraf Hakimi yari yaranditswe kuri mama wa Ashraf Hakimi kuva kera. Ese iyi nkuru ya Ashraf Hakimi wewe igusigiye ikihe cigwa? Ikanda gusabe amasegonda make cyane uduhe igitekerezo cyangwa wandike commentaire yiwawe uko ubibona. Generally MC Bombardment nkuko bisanzwe, ariko ndi Abdisha. This is an animation time. Kanda gushimire wakoze cyane no kubana natwe. Imana ikongereza imigisha kuri kano kanya waduhaye, kuri kano kanya wafashe uriko uratwumviriza. Kandi uze dusubire mu bindi biganiro byiza cyane. Ciao ciao.